ati business online ni ubusuma nta mahera ariyo ati ivyo bintu twama tuvyumva mugabe gahombesha abantu benshi hama rero ca ndamubwira ijambo ati nutafata riske uzokorera bafashe riske ngomba subiramo kantu neza nutafata riske uzokorera bafashe riske. Wow. Utarabona Bujumbura wari uzi ko Bujumbura hameze gute? Jewe ntarahabona numva yuko abahabaye bose ata muntu yirabura hari. Okay. Nibaza ko bose ari inzobe kandi badatambuka n'amaguru. Bose uko bagenda mu miduga. Ego. Okay. Ko kwicara muhira mw'iki gihe canke mu gihe giheze gitonya. Kera abantu baricara muhira ariko ukaca usanga abantu babayeho mu buzima bubi cyane kuko hakora umwe uyundi adakora. Ariko mu rugo iyo mukora mwese musanga iterambere riduze vyoroshe. Bari we ugenda jewe nsigarana abana. Iyo ngingo umugabo yaramworoheye kugira ngo mubihurizeko. Ntiyari yoroshe cyane kuko ni nabagabo benshi cyane batabishobora kurekura abagabo babo kugira ngo baje mu bihugu vy'abarabu. Kugira ngo baje guca amafaranga biyungunganye mu rugo. Hariho bamwe ushobora kugenda ugasanga yaraguhemukiye. Okay, yes. Tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. No kuri uyu munsi ndabwire ko niteka kiriwe cyo guhura na Esther niyo gusengwa. Esther, turaguha ikaze kuri Agaciro Media. Murakoze cyane nanje ndabyishimiye kuba munyakiriye ku Gaciro Media. Agaciro Media wohoro iraba burya. Namanda iraba ariko sikenshi ariko iganiro ca mbere natanguye kuraba nico cyatumye ndayikunda. Kenshi na kenshi abakenyezi reka mvuge gatoya wengire gituma utaronka umwanya wo kwiraba uri busy n'akazi. Di busy n'akazi ko kugira nkone ntera imbere nyene. Okay, uyu munsi mu nkundire tuyage ku iterambere ry'umukenyezi. Haje ngo natwe bujye kudupambana umunsi namwe bw'abakenyezi murashobora gupambana nkatwe. Cyane uno munsi umukenyezi arashobora gupambana kugira ngo ateze imbere mu rugo rwiwe ndetse n'igihugu cyatwibarutse akabishiramwe uruhara runini cyane. Okay. None uyo Esther uyu munsi kumure ari busy. Donc urumva uri mu iterambere bigutwara umwanya mwinshi. Ku buryo umwanya wo gusamara ngira ngo ari mukeya. Esther je no mashaka kumenya Esther ninde wakuze gute? Sisobanukiwe kwibaza mbajije. Esther ninde yakuze gute? Esther buryo nakuze canke ndimwe no munsi. Donc nkajewe ndafise ko nakuze ndumwana akiri umupira ndumwana agira iki nari nifuza ko zubiki hama byarangiye mbaye iki. Nanje nakuze nkunda ibintu byo kudandaza. Nakuze nkurira mu masoko ndandaza utuntu duto narifuza ko nagura byinshi ndandaza byinshi kuko iyo ufise agataye gatonya udandaza utuntu dukenya. Okay. Ariko Imana iguhezagije ukiyunganya ukaronka utundi dusumbirije urakora n'ibindi. Je ko ndakubona nk'ubonye urushajije ushatse koze neza uberewe cyabona umengo uri umunyamuji wavukiye ngaha mu muji wa Bujumbura. Oya sinavukiye mu muji. Navukiye mu ntara ya Kirundo. Muri commune Bwambarangwe. Kishi bavuga ngo ni intara ikenye ariko ntihakena intara hakena mu mutwe w'umuntu. Kirundo hariya Ibwambarangwe je mperukayo nabonye ngira ngo Jeff warabonye ibiriyo muri make ari nabavuga ngo ijya ntara Kirundo ahubwo ni ikigega cy'igihugu kubijanye n'uburimyi. Cyane hariyo byinshi byimbuka biva mu ntara ya Kirundo mugabo benshi hano hanze usanga ko bavuga ko intara ya Kirundo ikenye cyane urumva nawe urabizi kuntu abantu bacafuza intara n'abayirimwo bakabacafuza ariko siko biri. Ubu unya abari mu ntara ya Kirundo twaraciye ubwenge twarahagurutse kugira ngo natwe
dukore dutere imbere duteze imbere n'igihugu cyacu. Okay, uvuye ibwambarangwe ukaza ngaha ibujumbura. Donc utarabona ibujumbura wari uzi ko ibujumbura hameze gute? Jewe ntarahabona, numva yuko abahabaye bose ata muntu yirabura hari. Okay. Nibaza ko bose ari inzobe kandi badatambuka n'amaguru. Bose uko bagenda mu miduga. Ego. Okay. Hama uhashitse. Sinzi ngo waruje kwiga, waruje kuhaba, waruje kuhakorera, mugabo uhashitse wahasanze hameze gute? Bihuye ugeranije n'indoto uko wahoro hibaza. Amaze kuhashika nahasanze bamwe babayeho neza n'abandi babayeho nabi, kose bose babayeho neza. Bari hano. Umaze kubona nk'abantu bambaye impuzu zitari nziza. Mu gihe wewe wahora wibaza ko kumbure urumva ico gicapo wari hafise cyari giteye ubwoba. Mugabo umaze gusanga hariho abantu usanga bambaye nabi, ntivyaguciye intege ahantu bashanje nuko bameze? Ariko byanteye ikigwa kinini cyane gusanga hariho abantu babayeho neza, abandi babaye mu gisagara ushobora ugasanga bafise ubuzima bubayabaye. Bintera kwiga cyane uburyo ndahashitse, uburyo nanje ushobora gukora kugira ngo ntere imbere. Ucukora iki rero? Ico gihe waciwera kuko je ndamaze kumva abantu bavuga bati uje mu muji kweri urarondera ico uhera ko kakibura. Wewe amaso yaciye akwereka ko uhera kuki? Ikintu cya mbere nahereyeko mu ntango nkishika hano, nakubwiye ko nakunda kudandaza. Naradandaza imihwi mu Ruvumera, nkadandaza imisigati. Maze kuva mw'ivyo canja mu butayeri, canja kwiga imashini. Ndazi gushona. Canja kwiga imashini, hama rero mvuye kwiga imashini menye, hama canja muri hoteli ntangura gushona kugira ndabe ukuntu no kwiyungunganya, ndabe ukuntu no shaka gufungura. Aho se ntiwari bwubake ko je ndabona no munsi ariko bage ku rutoki. Ico gihe washona ntiwari bwubake? Igihe nashona nari nubatse. Okay. Donc hama ubuzima bwarabandanije gute? Kuko nibaza ko ibi turiko turayaga ni biba bigamije gukangura kumbura abandi bakenyezi. Byahabuye bibandanya gute? Kuko numvise mwaragiye no hanze niki sinzi. Ego hama kugira ngo ninjire mu by'ubushonyi, umufasha wanje ariwe yari umukunzi wanje, niwe yanguriye imashini kugira ngo sinicare muhira. Kuko kwicara muhira mw'iki gihe canke mu gihe giheze gitonya, kera abantu baricara muhira ariko ukaca usanga abantu babayeho mu buzima bubi cyane, kuko hakora umwe uyundi adakora. Ariko mu rugo iyo mukora mwese musanga iterambere riduze vyoroshe. Nawe acariyumvira uburyo ashaka kungurira imashini. Nanje nze ndashona niba ncivyo 10,000, 20, urumva ko harimwo umunyu n'ubufu bishobora kumusayiriza. Canke umwana akagwara bigatuma turonka amafaranga yo kuvuza umwana. Ego. Okay. Hama ico gihe urumva nkuko bivuze mwarakora muri babiri, umukate, ubufu, n'umwana akamara neza bigashoboka. Mwahavuye mwiyumvira kuja hanze bigenze gute naho? Kwiyumvira kuja hanze si kuvuga ko tutafungura, ariko umuntu ariyumvira ashobora kuva n'aho ashobora gushika. Kwiyumvira kuja hanze rero twabonye hariho akandi karusho tworonka mu rugo. Ego byozana mu rugo. Dusanga ko hariho akandi kantu kosahiriza mu rugo kugira ngo turabe uburyo tworonderera umuryango. Ariko Esther jeje nibaza iyo ngingo iba yoroshe ko umugabo avuga ati madamu bari we ugenda jewe nsigarana abana. Iyo ngingo umugabo yaramworoheye kugira ngo mubihurizeko? Ntiyari yoroshe cyane kuko ni nabagabo benshi cyane batabishobora kurekura abagabo babo kugira ngo baje mu bihugu vy'abarabu, kugira ngo baje guca amafaranga biyungunganye mu rugo. Hariho bamwe ushobora kugenda
ugasanga yaraguhemukiye. Na bamwe mu bakenyezi dushaka kuja hanze tugahemukira abo twasize mu Burundi, ivyo byose bibaho. Ariko iyo mwese mubifunditse ntihagire ubuhemukira uyundi, usanga iterambere riko riraduga mu muryango wawe. Ego. Ndakunze kumva intahe z'abakenyezi bakunze kuja gukora muri bijya bihugu by'Abarabu. Aho usanga umukenyezi kumure ntiyebwa akore ku mafaranga ngana no miliyoni yiwe. Noneho haciye aronka nk'imiliyoni zishika 70 ziwe. Ico gihe acatangura ngo kubona ngo kumugabo basigaye batari ku rwego rumwe. Hariho ngo bahora barondera abandi bagabo bari hariya nyene. Ego, ivyo birashika bibaho kandi cyangwa ugasanga ngo amafaranga azararungika ngo umugabo ngo acayizanira mu wundi mugore. Hariho abashobora kuba bari hanze bakarungikira amahera abantu bari no mu Burundi kandi batahoze babana bakundanye kuri telefone. Ariko nagomba kubabwira ko ico ari kwihenda cyane. Ikindi naco n'abagabo barungika abagore hanze mu nyuma barungikiye amafaranga bakaca barondera abandi bagore batari ko babirondera kugira ngo basangira ayo mafaranga. Naho nyene bari karajya inguvu z'umuryango. Ego umugore araruha, ariko naho abana mu rugo aribo bari kuhatorera abari karahombesha urugo. Mu bisanzwe ko barasesagura urugo. Mwavuze ko mwebwe mwakuze mwifuza ko muzoba umudandaza munini. Aho rero kudandaza bisaba gufata ivyo bita marisike. Kurinduka. Kimwe bujya no mu byatumye nshaka ko twaganiza abantu bo ku Gaciro Media uko kuntu muri hanze mwarafasha amafaranga murashira kumure mu zindi ndandazo mbere zitanamenyerewe ibyo bita business alinye cyangwa online. Ico gihe umushinga ntaye wawe atabizi unihumva ko bizova bigusamburira. Nyene narabimubwiye ndamubwira ati hari business novishije ikora online. Ndumva menga twoyikora kugira ngo mu rugo twingunganye, ntiyabashije kubitahura. N'umuntu yabigwanya cyane ati business online n'ubusuma nta mahera ariyo. Ati ivyo bintu twama tuvyumva mugabe gahombesha abantu benshi. Hama rero ndamubwira ijambo ati nutafata riske uzokorera bafashe riske. Ngomba fata subiramo kantu neza. Nutafata riske uzokorera bafashe riske. Wow. Ati rero nanje kwinjira mu ibintu kuba nanje navyumvise ngomba mbanze ndabifatire riske kugira ngo mbanze ndabe uko kuntu mbwira ko nzohomba canke nzunguka. Cafata riske yo kwankana n'umuryango, fata riske yo kwankana n'umugabo. Na riske yo kwankana n'abagenzi bambwira ati business online nta kintu kirimwo bihebe. Bose amafaranga yawe. Ego, bose candabanza ndabakupa hama cafata riske yo gutangura. Maze gutangura rero sanga business online ku ruhande rwanje nari ndayikeneye kuko nakuze nkunda kudandaza. Sanga ndayishoboye. Igihe mwaza kandi menyeshe ko abari ko badukurira Gaciro Media. Agaciro Media ni imwe no mu zaje twaraje kubategera kuri airport cyane. Umushinga ntaye wawe abibonye ko utahutse amafaranga uyazanye kandi nagwa rudandazwa wagize wateye imbere, ko yavyakiriye gute? Yaravyishimiye cyane, n'ubu aracavyishimira kuko n'umuntu yanategereje ko nzohomba yarabibuze. Rero siwa gusa hariho n'abantu nashoboye kubibwira mu bihugu vy'Abarabu nka Saudiya, Oman. Ndababwira ati hari business numvishije online dushobora gukorana. Bakanyiyama bakanci intege bamwe na bamwe. Mugabo uyu munsi barategereje ko mpomba barabibuze. Ego no babwira ahubwo baze banyegere. None ari maze kuyikuramo kiboneka wewe kuva cyane. Icyo maze kurasi ushobora kucandondagura byose, ariko bavuga ngo ikintu gihomba ukibona kare. Burya ikintu gihomba ukibona mu mezi 5 uba wamaze guhomba. N'ikintu cunguka ukibona kare. Rero muri business online mazemwo kirenga nk'imyaka nk'ibiri nkaba ntarahomba, nkaba nkomeje
kwinjiza amafaranga ntabwo niteze ko nzonahomba. Okay, donc uyu munsi mwavuze ko muri mu bantu bataronka umwanya, donc nturonka umwanya kubera ko uri busy nawe kazi kawe nyine usanzwe ukora. Umwanya si kuvuga ngo kuronka umwanya biratandukanye. Hariho kubura umwanya w'abansamaza n'ibisamaza, ariko kuronka umwanya w'akazi ko kunteza imbere vy'akamaro uwo ndawufise. Okay. Yego. Undi nawe. Okay, kenshi na kenshi abakenyezi ngo iyo bagiye mu iterambere gose nivyo imiryango kugira ngo yisunurure birakeneye ko bakora bose. Mugabo hari abagabo batinya ko abakenyezi babo binjira mu iterambere ko bavuga bati bazosha bagira amanyama nibaronka amafaranga. Abantu ubayagira iki? Ya ico no bayagira nuko nk'abakenyezi bohaguruka bakaza tugakora, kuko tutakoze uno munsi ntitwokwiringira famiye zacu twavutsemwe. Ari abantu bavuga ngo navutse muri famiye ikize ifise ibintu, ukaca usanga zirya famiye wiringiye ugize ikibazo ntabwo ziriko zikwitaho nkuko yaraye wawe ugomba gukoresha. Hariko ushaka kuvuga ati Jeffis umugabo afise amafaranga ariko ntashobore kwitaho, ariko ari wewe wayarondeye ubwawe bwite, kibazo cyose ushobora kugira uracikemurira. Rero no babwira ko nk'abakenyezi mw'iyi minsi boza tugakora, kuko mbona bamwe bahagurukiye iterambere. Hano mu karere iwacu duherereyemwo turabona abakobwa araba shoferi, abakobwa araba konvayeri. Ndabishima cyane kuko wokwicara wokora. Hari umuntu avuga ngo je sino umukonvayeri ndi umukobwa, kintu cyose kikuzanira amafaranga kirazira kukugaya kukigaya, ahubwo wogikora kugira ngo utere imbere. Okay. Donc kuri abantu none biyumvira yuko umukenyezi agiye mu iterambere naho ivy'urugo ngo adashaka kubibazwa. Ngaya hariyo n'umugani abakenyezi nabo bavuga ngo burya ngo twebwe abakenyezi turi wa maboko igihumbi, ngo turashobora kubanyikanya ibintu byinshi byose twabishobora rimwe, kwitaho akazi, kwitaho abana, kwitaho umugabo. Ivyo bintu biroroha kweri mu rugo? Ego biroroha, byose turabikora. Abakenyezi turashoboye. Ego. Hari umwanya w'akazi ukawukora ukawutunganya kugira ngo ntusubire inyuma ahubwo ubandanye utera imbere. Hariho n'umwanya wo gutunganya mu rugo ibikorwa byo mu nzu nka weekend, n'umwanya wo guha umwanya abana mukaganira, abana ukazubereka uburyo nawe wakuze n'ivyo uri kurakora, bagakura nabo bazi ubwenge kuko nyene babakubona babitahura. Bakagenda babitahura, hama hakaba hariho n'umwanya wa sheri wawe. Okay. Mwabo je nk'ubu nimba afise magaze. Nimba afise magaze dandaza ibi nibi. Ndashaka kuzana abana banje nka weekend bakabibamwo kumure aho kazi umuryango ukora bakure bakamenyere kumure nabo batanguye kurota ku munsi umwe nibakura bakabishobora bazobikora. None izo ndandazo mugira harinye abana internet niho basobanuka icarico kumure mwe murasobanukiye murakuze. Ayo mahera mushiramwo hariho n'abakuzi batavyumva, nivyo uvyigisha umwana. Ya ivyo kubijanye n'ivyo dukora uyu munsi canke business dusanzwe dukora online, umwana ntushobora kukimutahuza kubera ni umwana. Mugabo turabazana mu mabiro dukoreramwo bakirirwamwo bakabona ati mama hakorera naha. N'umwana kuja mu bandi akavuga ati mama afise akazi, navyo biraryoshe. No kuvuga ni kimwe kuvuga afise akazi no kuvuga kimwe ati mama yirirwa aryamye, ivyo navyo bituma n'abana bibwiye batavyumva neza. Rero abana turabazana mu mabiro wacu bahama bakikinira bagatembera, mugabo bakagenda bavuga ati mama tubonye asohotse agiye ku kazi. Aje nahara gusanganira ati mama mpimbombo mpibenyo nzaniye, usanga atakazi ufise umwana akacarira kuko atacumuzaniye. Mpamvu navuze ati abakenyezi dukorere, umwana ntaze kutuyambira aburi ikintu tubaha. Rero abana iyo basigaye badanaza utuntu kumva ngo izi ni zayambi z'abana.
rero abana ntabwo ubu batahura ibyo turimo ariko iyo nk'ubu bariko baragenda bakura nk'uwanje ariko agenda bitahura ubu yarasabye no kumugurira imashini rero yasabye kumugurira imashini kuko abona ibyo ndiko nkora naho bikorera kuri iyo mashini tubikorera kuri rezo soso canke kuri connection ego wow okay hari akabazo sinogenda ntakabajije abashinga ntabe benshi baravuga yuko nubwo ngo umukenyezi abaronka amafaranga ngo ntikibuze yuko ari umugabo gusa atanga rasi ngo karondera yamahera y'umukenyezi cyo yakoze ukakibura kuri mwebwe bimeze gute ibyo bibaho ku bandi mugaje wanje oya jewe ndose amafaranga ndarose ndakoresha imishinga yo mu rugo kiba gikenewe cyose ndagikora agahera hama nkategeza dosa yandi nkongera nkayakoresha nukuri sishobora kumurindira ngo asume kandi cyo arico naharanira kugwanya mu rugo ico naharanira kugwanya kuko iyo ntakigwanya mba niyicarira nkavuga ati ahazira hose arasuma ariko uje sindamurindira aharadahari ndajya mugabo nawe aravuga Estera ngo iteka ry'umugabo no kubasabwa mugabo uyu mukenyezi yamaze kwironkera byose kuko mubaha ntibizoba gukomera kugira ingufu ego turabubaha bamwe na bamwe turabubaha mugabo n'abagabo bararuha mu bisanzwe bararuha rega bakora ibikorwa byinshi yoba yiriwe iyo uruzuba rwamukubise abagabo ntibatinya kuja kuzuba hama ukacumurindira atashe nka 2 y'ijoro ngo nakurindiriye usume oya ufise amafaranga ahubwo urasumisha amahera ufise ashitse akavuga ati ese hari ico kurya kavuga ati oya nta kibazo ayo mafaranga urashobora kuyabika tukazoyakoresha ejo cyangwa tukayakoresha n'undi munsi ego nuko Esther je ndagushimiye gose ku mwanya mwafashe musangiza abarundi n'abarundi kazi ivyiyumviro byo kwiganzura ku bukene cyane turi 2025 wewe wafashe ko ari nk'umwaka wiki umwaka uzokora mu gute uzorangira ushitse kuki 2025 reka mbanze ndababwira icambere ego nteye akama abakenyezi bose bahaguruke baze dukore ikigira kabiri 2025 nk'abakenyezi tugomba kwerekana umusaruro mu mwaka wose tugezeko twageze kuri no mwaka ngamo muvuze ngo abakenyezi baze dukore yari umuca abubwira ati cye mu rundi simbura akazi nakamwe nta kazi nakamwe yakora oya yakubwira ati je simbura ikintu nakimwe nokora acha twegera tukamwereka icakora kuko umukobwa bavuga ngo ayambuye undi mu mwanya natwe ntavyo twari dufise dukora ariko kubwo guhabwa amakuru n'abandi twarakirose natwe yo twegera kugira tumwereke icakora ariko kuko yo kwicara naze duhamagare canka twandikire tumwereke icakora kuko yicara lindiriye umugabo ngo asume kandi nawe yosuma nuko murakoze cyane ndagushimire twizere ko n'ikindi gihe byokenerwa ko tuyaga tuzoyaga ego murakoze cyane nanje ndashimiye abantu mukurikirana Agaciro Media n'ahantu haca ibiganiro vyiza biryoshe bifasha biremesha byo gufasha uburyo ushobora nawe kwiyungunganya mu rugo n'umuryango wawe nuko ndagushimiye nongera gushimira abadukurikiranye musangize ikiganiro abandi nayo jewe ndababwira nti ibi mwumva nimwe abishira mu ngiro bigacamwo muze mwibuke muze gushima muze ni soda tuhure mu biganiro by'ubutaha bye bye